ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, intara yagoye kugira ngo iberemo ikiganiro kiremeshwa n'abavugizi b'inzego z'igihugu uko amezi 3 arangiye. Tukaba tubaha ikaze rero mwese mu nkuru y'amaradiyo ariko akorera mu runani kugira ngo abashikirize ikibiriraho ico kiganiro. Uko bisanzwe bigenda rero, ikiganiro kigizwe n'ibice bibiri. Igice kimwe kiza kuba ari ibibazo by'abamenyeshamakuru n'inyishu za gutangwa, kaza kumara isaha n'iminota 30. Igice cya kabiri naco kimara isaha n'iminota 30, naco bikaba ari iki gihe abanyagihugu bashikiriza ibibazo byabo maze abavugizi nabo bagaheza bagatanga inyishu. Tugasaba abanyagihugu yuko buba benshi mu kubaza ibibazo, tukabamenyesha yuko atawo kwitinya uko atamurongo bashobora kwimwa urondera umurongo wese bishobotse. Ubuhinga bw'umufashije araza kuronka akanya, kandi tukamenyesha yuko atakibazo na kimwe kibuzwa kubaza. Umuntu arabaza ikibazo cyose yifuza kugira ngo akirongere umuti. Abaza gukoresha telefone bakaza guca kuri nimero 77 amajana 719 amajana 67 cyangwa 77 amajana 719 amajana 68, kandi mu bakoresha umurongo wa Onamo bakaba atamafaranga barihishwa. Kino kiganiro kaza kuba kirongowe na Jetiri Kitamo yagafatikanya na mugezanje Claudine Irambona. Haba Claudine ndaguhaye ikaze ndanakuramutsa. Ndakuramukije nani. Duhe kandi rero ikaze bari bavugizi b'inzego nkuru z'igihugu. Duhere kuri Jean Claude Karerwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Jean Claude, kaze kandi turaramukije. Ndaramutse Thierry, ndaramutse n'abandi bose bari kuratuburiza murakoze. Duhe ikaze kandi umuvugizi wa leta Filipo Nzobonariba. Filipo, mwaramutse kandi tubahe ikaze. Mwaramutse neza kandi turaramukije abenegihugu ariko baradukurikirana mu kiganiro. Turaha ikaze kandi umufasoni Agnes Bamwicenge hakurira parike nkuru y'igihugu na sentare Ntanyuzwa. Namwe tubaramutse kandi tubahe ikaze. Ndabaramukije nanje kugira ngo turamukurikira bose. Duhe ikaze kandi abavugizi bose turi kumwe hano ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Duhe n'ikaze bagenzi bacu bamenyesha amakuru turi kumwe. Duhe ikaze kandi mwebwe mwese muri kumukurikirana hano maradiyo ariko akorera ku runani. Eka duhe ikaze n'abakoresha bwa buhinga ngurukanabumenyi, nabo nyine kino kiganiro baraza kugikurikira bakoresheje amatelefone yabo. Ndatebye rero, reka sabe mugenzanje Claudine utubwire muri make inyifato twogira mu kino kiganiro kugira ngo kize kugenda neza. Ego Thierry, kugira kino kiganiro kigende neza dusaba bari muri kino kibanza gucira amatelefone yabo ngendanwa muri bwa buryo budatera inkuru. Tubasaba kandi kugabanya uruja n'uruza muri kino kibanza. Abamenyesha amakuru n'abanyagihugu baza kubaza ibibazo byabo, tubasaba kubaza ibibazo byabo mu rupfasoni bagatomora neza ikibazo n'uwo bakibajije. Hama abavugizi b'inzego zitandukanye tubasabe mu kwishura ibibazo batomore neza inyishu batarinze kuzigura kugira ducungure umwanya. Yego mwe turakoze. Dutangure mu idonizo rya kino kiganiro rero ko mfise ijambo ndabyibanze ntangure bifate ikibazo ca mbere ndakicereza umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Na ikibazo nka kimwe ariko kirimo utundi tubazo duto ngatungahe. Nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ku itariki 7 za kuno kwezi turimo, umukuru w'igihugu cacu ari hari ugendana yaratangaje yuko atazosubira kwitoza mu matora yo mu 2020. Ibyo benshi bataziga. Hari abiyumvira byinshi bati umukuru w'igihugu yoba yaremerewe n'abo umugambwe aturukamo, mbega yoba yabikoze gushaka kwiwe. Akandi kabaza abantu benshi bibaza baragira bati uwo ari umukenyero wa politike umukuru w'igihugu yagombye gukoresha afatiye ngo bihora biba hariya mu Burusiya kugira ngo azoca aba umushikiranganji wa mbere agume hafi y'ubutegetsi kugira ngo nko mu 2027 ace asubira kugaruka kugira ngo yitoze. Hari n'abavuga bati ubwo kumbure uwo ari umukenyero yiteguye yuko hageze yuko amatora yegera
azohava asaba umunyabanga bakaja mu ibarabara bakavuga yuko atawundi bakeneye ko bitoza mbega ivyo byo ntashobora kubitegekanya niko byavuye ku mutima ntaco abarundi bo biyumvira yuko abanyabanga bazova bimusaba yuko bitoza kuko ngo atawundi abishoboye nk'uko twabonye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabishije mu banyagihugu baremeza yuko ari we yoheza akitoza wenyine. Akabazo kanyuma kajanye n'ico mbega ho hamwe nimba umukuru w'igihugu ivyo yavuze bizojana n'ingiro yoba ariko arategura kumbure woheza akamusubirira kugira ngo isemo yagejeje ko ntiyave isubira inyuma. Utwo ni utubazo nari mfise muza gutangira umuco ku banyagihugu batari bake ndetse n'abenegihugu biyumvira utwo tubazo. Murakoze mbagira ngaho. Ego naje cyendasiye ibibazo bitatu. Ikibazo cyane cyane naje ndakubaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuva umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza atangaje ko atazokwitoza mu matora yo mu 2020 harabonetse amatangazo y'abashima hari n'ibihugu byashimye hari n'abashirahamwe yari yarahagaritse imigenderanire y'Uburundi yashimye mbega aho bari kigiye guhinduka kubijanye na politike n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'ayo mashirahamwe Burundi. Ikibazo ca kabiri ndakibaza umuvugizi w'ikigo OBR. Ikigo OBR cyasabye abadandaza ko boza baratanga facture ku baguzi bagura ibidandazo. Hari n'urundi rwandiko basohoye ruvuga ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi bagiye gutangura guhana abadandaza badakoresha iyo facture. Mbega ko tubona iyo facture henshi idakoreshwa ubwo badandaza barabisiguriwe neza bikwiye ibihano bagiye guhabwa n'ibihe. Ikibazo kigira gatatu ndakibaze mu bushikiranganje bw'inyigisho z'amashuri mato mato y'imyuga. Muri uno mwaka w'2018 abanyeshuri barega ku 19,000 yo bakoze ikibazo cyo mu mwaka w'9. Muravye amashuri ari mu Burundi igice ca kabiri c'ishure shingiro ubushikiranganje mubona mufise ubushobozi bungana gute bwo kwakira abanyeshuri bangana gute? Mwaratangaje kandi ukwigisha imyuga ubu yabana n'icyo kibazo baca mu myuga. Mbega uno munsi igitigiri cy'abana mumaze kwigisha imyuga kingana gute? Abataronkejwe ubwo buhirwe bwo kwiga iyo myuga baca baja murakoze. Ikibazo cya mbere ibyo wawe wabajije ko cya mbere umaze gutangaza yuko atazokwitoza n'ijambo yashikirije abarundi n'amakungu bahagaze muri komine Bwenda mu ntara ya Gitega utabibwa bibaza yuko yoba yararemerewe n'abasangiye umugambi ku butegetsi. Ico kibazo ishobora kugira nuko imisiguro nyine yatanze n'ijambo yashikirije abamukurikiye neza barumvise neza ibyamuremereye byari byo. Wenda aratubwira icyamuremereye mu gufata iyo ngingo si cyaje ku itariki 7 z'ukwezi kwa Ruheshi. Yaremerewe n'ijambo nk'umuntu wese w'umugabo iyo amaze gufata ingingo akamara kwemera akemana ikintu imbere y'abagabo icyo kimuha uremere nk'umutwaro abafise ategerezwa gutura ata n'umwe arinze kumutegeka ata n'umwe arinze kumutera igitsure. Yaratubwiye ko ari umugabo ari umurundi w'ukuri ko ari ibyo yemeye igihe yatorewe kurongora Burundi mu kiringo cya kabiri cy'igihugu mu mwaka wa 2015 yaremereye abarundi yuko ari ikigo kibi cyane bakanatsinda. Ibyo yari ingingo yafashwe na sentare ijejwe kubahirizwa ibyitwa shingiro. Bamwe mbere baragerageza no kunguruza urubanza batwara muri sentare ijejwe sentare y'ubutungane ya Afurika y'ubuseruko nk'aho baravuga bati ikiringo cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cyaciye mu mategeko bakavuga kandi ko ikiringo cya mbere n'ijambo yashyikirizwe mu munsi nyine yaravuze yuko arahiye kurongora Abarundi. Ikiringo ciwe cyane ikiringo ciwe cya nyuma kizorangira mu mwaka w'2020. Icyamuremere bwa mbere niryo jambo n'umugabo yaratubwiye ati umugabo yihindukiza mu kirago ariko yihindukiza mu ijambo. Muraremerwa n'ubwo bugabo n'ubutwari n'akarangamutima
yashyiriwe umugambi wiwe ari nawe wamutanze w'umukuru w'igihugu aho iwabo kugendera ibanga ukudahemuka n'ubugabo bishyirwa imbere. Iki cya kabiri cyamuremereye kuko yatubwiye yuko ari umuntu w'Imana agendera mu nzira z'Imana. Iyo umuntu rero asezeranye agasezerana bene umuhango wabona agasezeranira Imana imbere yubaha Imana ntaheza ngo yivuguruze naho umure nobisubiramo bagenzi banyu b'umusabirizi MFM icyo kibazo n'icyo barakibajije mu kiganiro cyitwa Kabirya ndabahaye 30 y'icyo w'igihugu akunda gushingira ko kugira ngo yumvishe neza abantu yuko ushaka kwama kuja munsi yo gushaka kw'Imana. Imana rero niyo iri hejuru y'amategeko n'iri hejuru y'abantu bose. Abiratubwiye yuko usomye mu byakozwe n'intumwa mu gihande cya 5 umurongo wa 29 baratubwira ngo Petero n'abandi batumwa barishura bati tubwirizwa kugabukira Imana kurutabana. Aho cyangwa neza yuko Imana imwemereye ikamubwira iti ndamurukira kubyo wasezeraniye aho asubira inyuma nta muntu n'umwe ashobora kuronka uburemere bw'Imana. Hariho undi murongo wa 5 mu gitabo cy'umusibuzi mu gihande cya 5 umurongo wa 5 bavuga ngo utabizi usezerana hakusezerana ubushitsi. We rero yarasezeranye arashitsa kubera icyo yasezerana ategerezwa gushitsa. Icyo ni ikindi kintu kimuremereye. Icya gatatu usomye muri Matayo igabane cya 5 umurongo wa 33 baravuga bati ntukarahire ngo wirahuze ariko uzokorere Uhoraho ibyo wamusezeraniye. Ibyo rero Petero Nkurunziza yasezeraniye Uhoraho, yasezeraniye kuvuga ukuri, yasezeraniye kubaha amategeko n'amategeko y'igihugu. Nta muntu n'umwe yakwemereye haba muganga haba n'abacanama kubaza ko umugabo atinya ukambye baza amakungu yavuye hasi agerageza kuburabuza Burundi ahagarariye Burundi ahagarariye ubutunzi bw'igihugu ahagarariye umutekano w'igihugu. Baravuga ko bamwika n'ingabo mpuzamakungu zirwanira hasi mu kirere no mu mazi ariko byose nta mutima wigeze uja mu mutwe. Ijambo rero fate ko ari ibyo bibiri ni ijambo yatanze ni indahiro n'akarangamutima hamwe no kugorokera Imana. Ikibazo cya kabiri wabajije uti mbega ubwo hoho nibo bari umukenyero wa politike ukavuga uti avugwa byinshi bamwe mu mukenyero wa politike ashobora kuzokwitoza hageze ko amatora abandi bazoguma hafi y'umushikiranganji wa mbere abandi bagumya banga bashobora kwiheza bakamugondoroza. Icyambere cyo ushobora kuvuga ku inyishu nayitanze ibyo mpeje gutanga si umukenyero wa politike oya ni ugukurikira inzira nziza ya politike. Politike hari abantu benshi baza yuko ari ukubesha. Umunyapolitike w'ukuri ahubwo avuga ukuri arasezerana agashitsa. Nta mukenyero wa politike uri muri ko yasiguye ntihagije haba kandi ni ibintu yavuze kenshi sibyakubwiye kugendana gusa kubamukurikira neza nuko kenshi abantu bakunda kumva ibyo bakunda cyangwa ibyo bashaka ariko yavugiye kugendana n'ibyo yari yaravuze n'imbere y'ibihumbi 2015. Nta gushaka rero bukeye kuhari nta ntego uri kuzomushikiranganje wa mbere nk'uko byabaye mu Burusiya kuko Burundi si Uburusiya. Icyo bakwiye kuja mu Burusiya no mu Burundi n'ibihugu bitandukanye. Uburundi muri ucu Burundi atandukanye n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya azokwigenza nk'umukuru w'igihugu cy'Uburundi akore nk'uko umukuru w'igihugu cy'Uburundi ategerezwa gukora. Ni naba rero mwiteze umushikiranganje wa mbere muri Petero Nkurunziza nuvuga ko uwo mwasengeye ubundi siwe azomushikiranganje wa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2020. Bavuga kandi uti muri icyo kibazo nyine avuze ntihari umusubirizi wari karategura kugira ngo kumbure aho agejeje mageje ko ntizosubira inyuma ubuzo umusubira ateraje imbere. Kugeza uno munsi umusubirizi wewe arahari mugabo bibaza yuko bigoye kuvuga ko ari n'umuhanuzi kiretse Imana. Nanjye ubona uburongozi ntabwo cyane cyane umukuru w'igihugu muri ibintu turashobora kuba polisi y'ubwiza uwo wiyumvira hari n'abo bicaye ngaha twicaye uwo Imana nyine y'umunsi. Icyo rero abarundi twakora hano ni ukuba turasengera umusubirizi akazomusubirizi mwiza akazogerageza kudukorera ibyiza nk'ibyo yadukoreye ariko ibyo byo gutora umusubirizi si nawe amutora yarabise inzira yicamo kugira nawe yatowe niko n'ubundi azotorwa. Icyo mugambwe uri ku butegetsi cyangwa imigambi yose izotora abo yifuza bashobora kwegeranya ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Izo nabyo birafise inzira yicamo birafise igihe cyabyo igihe cyabyo siki ariko mu kurindira
twese turifuza umusubirizi mwose twese twicakura cyane cyane mu gusenga bwazo n'umusubirizi mwiza ibyo nabyo ndatsingekeranya ko niba ari wewe abantu bagusengera niba ari wowe wese umuntu bagusengera kandi hagera umusubirizi azongera nta kiki hari ibikorwa byihuta atari ukurondera umusubizi muri kino gihe ahubwo no kurangiza ibyo bamutoreye mu mwaka w'ibihumbi 2015 hariho ibyo atarakora ibyo abanza kurangiza gukora ibyo bindi navyo bikazoba hanyuma waravuze uti bishobora gushika umunyamabanga ari nta muheba bakamugondoroza bakaja mu mabarabara kugira ngo umugondozi asubire kwitonza aho icyo kibazo kimaze kubazo kenshi kuko ategerezwa shingiro biramuha uburenganzira gusubira kwitoza mugabo iyo bwirizwa shingiro nta na hamwe imutegeka gusubira kwitoza abagumyabanga rero benshi n'abantu bashize imana imbere umuganga wo bashize imana imbere kandi uko twihindurije n'ibwirizwa shingiro imana yayihaye ikibanza cya mbere abo bantu rero bazoje barategera buke buke kandi ntibasaba kugira gusa petero nkurunziza yakundwa n'abarundi bose bava mu mashinga atandukanye bava mu biganiro bitandukanye bava mu bwoko n'intara n'imiryango itandukanye abo bose rero icyabasaba aho kuja mu mabarabara ngo bamugondoroze asubire kwitoza ahubwo basaba kuja mu mashengero no mu masengero bashimira imana kubona yarabashoboye umukuru w'igihugu wa mbere ashobora kurongora Burundi ikintu nk'iki murazi ko mu matora yagiye araba umukuru w'igihugu yatowe guhashira amezi atatu bakamukuriranya we waramaze imyaka ko turinjira mu mwaka wa 13 azorangiza imyaka yiwe 15 arongoye Burundi rero ni ibintu byo gushima hano bace babonera ngaho iruhande rwo gushima yuko yababereye ikimazi bace basaba n'imana izo bafashe kuronka ubundi busubizi kuko mu bana b'u Burundi bashika hafi y'ibiro 12 n'umunsi imana izobura umuntu ashobora kuba umusubizi ashobora gukora neza isubiro yakoze mu kwizera kwacu bizoshoboka ivyo rero naho byoshika akagira bagira baromba kugondoza nabazo bagondonza akoresheje bimwe y'abakoresha irya jambo kwa kwemera ugashitsa kwa gusezerana imana ugashitsa rero mbere hariho ikindi kibazo cyabagizwe na minisitiri yabarije ati umukuru w'igihugu twari tumenyereye ajya ku kibuga arakunda kubwira ati ngo barese igifutamuna cyamagara yiwe bambaye majesté n'ibyo ikibazo nacumvise atubwira tukibona ku bibuga ko twari tumumenyereye haravuzwe ibihuha mu isi iheze ndibuka ko nigeze kwishyura ikibazo nk'icyo gusa imitsi n'icyo kama inyishu natanze ni uko umukuru w'igihugu amagara yiwe gifashe neza ariko benshi bamaze kumubona mwaramwiboneye yarahinyagaye ukuguru kumwe kw'ibubafu rw'inyagara bisanzwe arahinyagara ku kuguru yahinyagaye n'abandanya agira imyimenyerezo yo kunura imitsi ikoresha ku maguru ashobora imyimenyerezo yo kunura imitsi ikoresha amaboko abana yinura imitsi mugabo ntakiri umupira w'amaguru ariko gusa amagara mu kitsi rw'inyagara n'ibintu bisanzwe buri wese arahinyagara ivyo rero bakoresha mbere yo gukora kugeza uno munsi uko yari ameze ukwezi guheze kwameze uno munsi yizera neza yuko mu nkazi zitatu azosubira gutanga za nyigisho z'akarangamutima za nyigisho zo kwigisha abarundi kuzirikana igihugu cabo izo nyigisho azigisha ahagaze agendagenda kandi no guhagarika yahagaze mu mupira yahagaze ibikorwa yabandanije aja mu bikorwa rusange yabandanije aja gufata mu mugongo barabibana mu ikora abasa n'ikora make akabafasha yabandanije ibikorwa yabandanije arongora inama z'ikiranganje muravyibonera mu makuru murabivuza bisigura neza yuko atamagara amukitsi urw'inyagara ku bisanzwe kandi zirambere bibaye umuntu akagira inyengezo n'igihe yabanze urw'inyagara sinzi uko ariho igituma ariho abantu bashinzwe kubivuga ariko ni ibintu bisanzwe cyane ikindi naco abarundi twebwe tubategera n'abandi bantu bose kurongora igihugu umuntu akoresha ukuguru akoresha umutwe n'umutima ibyo ngibyo bikomeye neza ibintu byose kibigenda neza tunashaka guca nishyura kandi ku kibazo hariho cyo Claudine yavuze ati dufatiye ku byo umukuru w'igihugu yavuze ibihugu bimwe bimwe n'amashyirahamwe baratanga guhindura ingendo bagashikariza amatangazo ubona yuko asa n'uko ariko barigarura hari politiki y'ibyo bihugu n'amashyirahamwe bigiye guhinduka kugira ngo kwa umwana uru n'ayo mashyirahamwe y'ibyo bihugu bisubire maze n'abari barakaze imfashanyo bashobore gutanga egome turamaze kubona gusoma amatangazo menshi asohorwa n'ibihugu bitandukanye cyane bya Buraya na Amerika bishingiye umukuru w'igihugu yafashe ni byiza natwe tugashima ko abantu babona ibintu byiza hanyuma bakabishima mugabo ico
twifuza ni uko ibintu byova mu majambo bikaja mu bikorwa. Icyo twifuza ni uko iruhande y'ayo majambo yo gushinga ingingo nabo rero boheza bagahindura ingingo z'agahazo z'agahotoro bya bihano by'agashinzwe bafatira Uburundi bigaheza bikavanwaho. Ariko icyo tudakekeranya ni uko ibyo byose bandika cyangwa ibyo byose bavuga n'ibyo bakora ntibabikora kubera Petero Nkurunziza. Mu bisanzwe muri politike y'ibihugu ibihugu byose ahanini biraba inyungu zabyo. Inyungu nazo z'Uburundi yego Petero Nkurunziza rero bazihagarariye uno munsi ubwo Uburundi wese azoza azorongora Uburundi inyuma ya Petero Nkurunziza n'uzorongora inyuma Uburundi inyuma y'uzorongora Uburundi inyuma ya Petero Nkurunziza kuko singekereye ko mu mwaka w'ibihumbi bitatu tuzoba tumaze kubona abakuru b'ibihugu bashika 30 canke 15. Ibyo byose rero bose bazobanira guhagararira inyungu z'igihugu. Inyungu z'igihugu ni ubwo butunzi butandukanye, hariho ubutare n'agataka, hariho abantu, hariho n'ibintu. Amakungu rero turimo tubaza yuko mu ngiro ntabwo turabona, ariko tubaza yuko mu ngiro bazobanira kurondera ubutunzi bw'igihugu bagategerezwa kubikanura tukaba amaso tubanira gukingira ubutunzi n'itekano ry'igihugu cyacu kuko ubutunzi Petero Nkurunziza yasanze mu Burundi nta bwose abuze mu Burundi niho buri ubutari niho buri itoro niho bucukiri abantu niho bari twaba dutwarwa abana b'incabwenge canke incabwenge z'abakozi kagenda hanze bakazitwara. Ivyo sinibaza ko ari ingingo n'imwe bazohindura ingingo ariko ko bahora bakora bayikoze ibyo bari byiza ubwacu dusanga ni ukurikanura tukaba amaso tugaterama igihugu tukaraba kwijana n'ingiro ijana n'ingiro n'amatangira y'amavuta. Leta y'u Rwanda yarandika ibihugu biri mu muryango ukoresheje igifaransa basaba yuko bashigikira n'Uburundi burimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yararose urwandiko ati yiteguye gute bitunganye gute tuzofata imibira cyangwa ngo umuvugizi wa leta mu gihe yose akabunganira ariko ndagira ngo leta y'u Burundi afise aho ihagaze kuri iryo tangazo kuri iryo kete ryanditswe n'u Rwanda. Icyo twabwira cyoco ni uko bivugwa ko kete umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba yandikiye mugenzi we n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bazashigikire ubuzoserukira u Rwanda muri yashirahamwe ry'igifaransa. Icyo twamenyesha ko bwa leta y'u Burundi ni uko iyo kete nibyo turabona turarikubita ijisho mugabo kuba bivugwa ntibisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda babikiranira mu kete. Bwa mbere u Rwanda ni umubanyi w'u Burundi kuva imyaka amajana n'amajana kandi yamubanyi. Rero umubanyi mu gihe afise urubanza akabwira mugenzi w'umuzinyamuriro ati uranterera mu bindi ejo muri iyi minsi nzosohora umwana canke nzokora urundi rubanza. Bene ibyo ntibisanzwe rero ko mu gihe yoba yararyanditse mu ngabo nababwiye batatu turabona ntibisanzwe. U Rwanda n'Uburundi turababaye. Ikindi rero umuntu yovuga muti mubamagakiye gute mubago byakira nk'ibisanzwe ariko mumenya yuko u Rwanda nawe umubanyi twagiranye ingorane zishobora kuba zitavuye ku Rwanda zavuye hanze ku buryo mu minsi yahera inkozi y'ikibiri ivuye mu Rwanda ikaza mu Burundi kandi yashize aho ubutegetsi bw'u Burundi bajejwe umutekano bayifata bagaca basubiza abategetsi b'u Rwanda. Ntabwo yakora ikibi bava mu Rwanda bongera ngo ntabwo byigeze bishika twaje kumusubiza. Ariko muri iyi minsi kuva ibihugu byagiye bicura ubundi na buhoro abakoroni aho batanguriye kuturagiza Uburundi aho gusenyera inzego baciye ku mubanyi bwa bucuti y'imigenderanire myiza muri Paul Kagame aza ari murando gukora ibikorwa rusange mugabo bahinduye nyine rero bagejeje umubanyi n'abaramuzinyamuriro aciciye ku mwasi. Rero mu gihe bavuga ngo yoba yasabye ati nterere mu bindi ndafise urubanza ibyo byerekana ko agatimba kaba karagaruka kukumenya yuko umubanyi muzinyamuriro atari umushira kandi uzokwara umukeneye ariko ari hirya y'ejo
icyo rero twovuga kumenyesha abari n'amakungu ni uko Burundi bawubonye umubanyi akora ibidakorwa ibyaha bidasanzwe yaduhinduriye umubano. Burundi bwaramwitwariye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, aho hari itariki 22 ukwezi kw'icumi 2014. Icyo gihe hari hamaze iminsi uruzi Nyabarongo rwisuka mu Kagera ruza rusuka ibiziga bitekeye mu magunira mu kiyaga cyo mu Burundi rwego, mbere biranagira ibintu bisa n'ishyamirano, aho abanyarwanda bagerageje kuza kubazura ngo babibe barundi b'amaso barabirariye. Rero twasabye yuko umufasoni Mposazi n'Indraminizuma yararongoye icyo gihe ujya mu mugwi wa Afurika, ubumwe bwa Afurika, dufashe zana uburyo n'abahinga n'ingoga na n'ingoga aba bantu barabe neza ibi biziga ibyo ari byo abari bo, kuko uruzi rutemba rumanuka rutemba ruduga. Mugabo rero abakoroni ari basanzwe baha uburyo nyakubahwa umuvugizi wa leta, ibyo tumaze kuvuga kenshi mu biganiro byinshi twagiye turagira. Uno munsi ikibazo cyane kihariye ni kuri ibyo ntunga gatoya, kuko ibi bisa n'ibyerekeye ingene mubanyi mwigera gushamirana mu nyuma agatima kakamera nkagaruka. Iyo umuntu atangwe kuvuga ngo biravugwa kuva ko yoba atabikenera umubanyi, reka ndabigaruke kuko izi manza zirakomeye kandi nakuze ndasubira. Si u Rwanda rutwanka n'abarukoresha bati bangamira Burundi tuzobaha amafaranga. Ndagira ntengaruka n'igituma boba abafaransa babwiye u Rwanda tuzana umuntu wanyu tumushire mw'ishyirahamwe ry'abavuga igifaransa. Urazi ko mu Rwanda atari igifaransa bakivuga, icyongereza gusa. Mugabo ivyo byerekana ko kuva habayeho nyabwoko mu Rwanda, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nukuri yarakariye rwose kandi yamara gatuka no mu 2014 aho babibukanye n'akabarangiro bari habaye bagizeho nyabwoko. No mu kinyamakuru je nafite cyasohotse Kagame yaravuze neza ati abafaransa n'umwanya twiciye abantu mwagizeho nyabwoko, ati mugabo umutwe n'ikiyumviro byavuye mu biki byakozwe n'abandi. Rero mu gihe abo bafaransa nabo bari bagondoje iyo shyirahamwe rya Afurika ati ibi bintu bireke nimuje mu Burundi, tuzaraba nyene uyu muntu yibara tutyoza twaba turaba nyene yohinduka. Akaba n'izindi manza twashinze n'uzeri miliyoni, ati mugabo babandi nyene bamutuma kuza gutoba mu Burundi, bati Burundi bitwariye u Rwanda, reka nitwe twarutuma hagarika. Gushikaho amubwira ati rero ahubwo ducyoreje n'ikera indabazi tuguye ishyirahamwe ry'abavuga igifaransa tucurondera n'abagufasha babyita kuresha. Aramuregereye acava mu Faransa agenda mu Bubiligi. Agiye mu Bubiligi yavuganye ntabwo bizi, mugabo icyo tubumenya nuko igituma ngaruka kuri izi manza twashimishije nuko twamwagiriza yuko yakoze ibyaha by'agahomeramo, gushyira abana ku rugamba, mu gufata impunzi aho kuzikira kuko amateka bivuga bo bakazisobanura bakiri bato, akabaha ingoho kugenda mu gihugu cyayo. Icyo ni icyaha. Gushyira abana ku rugamba hariho mu mategeko mpuzamakungu arabihana, ariko umuntu yarabihaniwe. Uwitwa Jean Pierre Bemba umunyekongo, hari uwitwa Bosco Ntaganda umunyekongo, yagize ngo ajyanye abana ku rugamba. Uwo muntu Bemba yaramaze imyaka 10 apfunzwe muri ya sentare ya Sepi, yagirije icyo cyaha Uburundi bwagize Kagame. Mugabo perezida w'u Rwanda avuye mu Bubiligi no mu Faransa, yeka n'indege itarashika i Kigali bacu bavuga ngo Bemba yeze. Mumbwire sentare atamanza zirenga 5-6 ifise, kuko ninde barazizi ziri muri Sepi
yomara imyaka 10 itaramenya ko umuntu yera ngo Murundi ashobora kuba yera Burundi ntaco buriko buramwishuza mugabo twabwira n'iryo senta ari igikoresho cishira mu bihugu bya Burayi ari naco cyaratumye mbere abarundi Burundi uyitera kagere ukarivamo kuko icyo bita bagateka kazi na muntu siko karagishingiro senta nizo karagishingiro bya Burayi agateka kazi na muntu ni igikoresho cya politiki bakoresha kugira ngo basenye inzego bashiriho bashaka bashiriho bazotuma turakabona no tuvuye kuko iyo ngendo y'uko byabura bijyanisha ababanyi bahana mucamo bitabi bahana guturisa kabisa n'agahiye iyo ngendo sukuri kusaba ribonye igihugu rutura cya Leta Zunze za Amerika cyari isoko giho iki iyo shirahamwe nyene ya cyo gisata cyaba kitakazira muntu urikora politike tukora kitakazira muntu n'ibindi bizokurikira w'igihugu cy'u Rwanda yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari taraboneka ubwo twarabonye ikete umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yandikiye abakuru b'ibihugu bya Afurika bari muri Francophonie kuri icyo gihe n'u Burundi buri muri Francophonie nayo mwarabona umugisha yandikiye abakuru b'ibihugu bari muri Francophonie yandikiye umuntu uramaze kubona ko iyo hageze ko batora umuntu ahagararira igihugu mu gisata kanaka amaze kubona hari intumwa zinyurana ati umukuru w'igihugu yarandikiye mwene wabo umukuru w'igihugu cy'u Burundi intumwa isaba turashikira muri uwo mwaka naritoje muri iki uwo muri uwo muri Chad umwaka bashaka ko uvuye muri Chad nyecane abandi baserukira aca ku mutwe w'ishirahamwe rya Afurika Mahamat Faki umukuru w'igihugu yaratumye intumwa y'ubucuruzi urafasha urashigikira naje muri izi ngorane murimo murazi ko ndababaniriza murandabashigikira igihugu cy'u Burundi cyashigikiye urya Mahamat Faki kubera avuye mu gihugu kibana mu gihugu cy'inshuti rero niba barandikiye abandi ibisanzwe ngo wandikira umuntu ntiwandike ikivunga ngo mwese mugize gwishyirahamwe ngo mfasha mu mugongo avuze gusa ko iyo yarandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi tutararibona ariko mu buhinga ngarukamumenyi bari barikwiza bo bemeza uko mendo bo barisoma mugabo hamwe bari leta mu biro by'umukuru w'igihugu ntibariho rero buri boronka yo bajyaratevye igatebera mu nzira navuze nyine leta yo byakiriye yego murakoze ka tubare kubindi bibazo nitwa Edouard Juma mvugira ubushikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga niko abana barenga 90 n'amajana 256 bakoze ikibazo cya leta c'abahejeje umwaka w'icenda hanyuma icambere no gushikiriza ngaha nuko dushima cyane ukuntu ico kibazo cagenze hanyuma ibijanye n'ibitigiri aha turafise kuntu mu bushikiranganji ibyo bikorwa bitungana nukuvuga igikorwa cyo kubaka amashuri cyo kugura ibindi bisata bishasha n'igikorwa cya misi yose kibandanya ku buryo rero mu kwezi kwindwi niho ubushikiranganji bukoranya abayobozi mu ntara bugakorana n'abahinga bo mu bushikiranganji kugira ngo barabe amasomero mashasha ibisata bishasha byasabwe niho baheza barabe bagapfundika ibibanza bizoba bihari uko bizoba bingana umufasoni Claudine umushikiranganji n'ukuri imiryango iruguruye ibyo biharuro ni mubikeneye nko mu mpera z'ukwezi kwindwi tuzoba tubifise kandi murazi ko hariho n'igikorwa gihambaye cyangwa gikorwa iyo ibibazo bya leta byaheze kimwe cyo kwiragiza abo bana mu bisata byose byo mu gihugu ni kuvuga rero niko dusanzwe dukora icyo kiringo kigeze niho tuzoba dufise ibiharuro
nyezina ry'ibitigiri by'abana bazokungurizwa mu gice ca kabiri. Mwavuze ko mushima ingene ikibazo cagenze mugabo twarumvise nk'ibubanza aho hari abigisha bafashwe bariko bakorera ikibazo abanyeshuri ivyo byabaye Bubanza ntibishobora kuba byarabaye no mu zindi ntara kumbure bitamenyekanye. Bijya byabaye mu Bubanza n'ukuri n'akamaramaza n'ibintu biteye agahinda kuko igengendo sizofasha abana sizofasha urwaruka rwo mu ntara ya Bubanza gutera imbere n'ibintu bibabaje cyane kandi twarashimye ingene inzego z'igihugu zaciye buno nyene zifata icyo kibazo mu minwe nabamenyesha yuko mu bushikiranganje hariho ingaruka za zirya ngingo za sentare ingaruka zijanye n'amategeko agenga abakozi n'akazi hariho rero n'izindi ngingo zishobora kuzofatirwa y'abantu ariko ivyo muvuze muti byo byakozwe no mu gihugu hose n'ahandi biragoye naho mu Kirundi barakunda kuvuga ngo igisuma n'igifashwe mugabo mu bijanye n'ibibazo nkabirya ibimenyetso birashobora kuboneka bimwe bimwe mu gihe cy'ikosorwa ry'ibyo bibazo mu gihe rero ikibazo ubu aho tugeze nibaza ko icyo gikorwa kizotangura mu ndwiza cyo gukosora hamwe byugaragara yuko kumbure n'ahandi ubusuma bwabaye muravye mu gihe cyo gukosora birashobora gushika kigasubirwamo ko iyo mu bisanzwe ikibazo cibwe giheza kigasubirwamo gatangwa gishasha. Oya siyo ntumbero dufise tuzoba turiko turakosora turi mu matohoza turakosora uko dusanzwe dukosora hanyuma amanota aratwereka ingene abana bakoze kandi mwari muvuze muti byoshika ariko mu gisubiramo erega hari ingingo nyinshi zishobora gufatwa ingingo ni nyinshi zishobora gufatwa iyo habonetse akantu mu kibazo cya leta si ukuvuga ko baca bihutira gusubira mu kibazo ibyo dufise gushika n'umunsi nuko mu gihugu cyose icyo kibazo cyagenze neza cyane nta na hamwe twize twumva bavuga iki canke kiriya kijanye no kugomba konona nka biriya byashitse mu ntara ya Bubanza ahitwa mu Mitakataka. Hanyuma no ari ikindi kibazo Claudine yari yabajije kijanye n'ibitigiri by'abari mu mashuri y'imyuga aha inyishu irasa niyo natanze no kuvuga icyo cyambere dukenguruka nuko hari hakiguruka kadasanzwe ka leta nukuri twa dukwiye gukenguruka ko kugura ayo mashuri y'imyuga mu gihugu kandi biriko biragenda neza kuko hariho nk'ayarenga 120 amaze kubakwa mu buryo bwa leta kazoza k'igihugu ntahandi gahagaze atari mu myuga amashuri y'imyuga. Ibijanye rero n'ibitigiri kujya nabishikirije nuko ikosorwa riheze ibibanza bitegekanijwe mu gice cya kabiri gikurikira ishure shingiro bimaze nabyo nyene gushigwa habona niho duheza tukamenya ibitigiri by'abaja muri aya mashure abandanya igice cya kabiri canke abaja mu mashure y'imyuga nawe nyene no musaba yuko yotenyenya gatoyi ibyo biharuro tuzoba tubifise mu kwezi kw'indwi ariko nagomba gukosora akantu gatoyi hariho imvugo dukunda gukoresha ngo abayobewe abagize gute abananiwe nibo baja mu mashuri y'imyuga icyo kintu nibaza ko dukwiye kugikosora buhoro buhoro abanyeshuri bahejeje umwaka w'icenda mu bisanzwe baba bahejeje igice c'ishuri shingiro c'imyaka 9 kubera imvo z'ibibanza kumbure bidashobora kuba bikwiye kugira ngo tubakire bose mu gice cya kabiri hari abashobora kuja mu mashuri y'imyuga mugabo hari abashobora no kuja muri amashuri bafise amanota akwiye baramenye kuko icyo turiko turagerageza gukora ubu no guhimiriza kugira ngo abana benshi baje mu mashuri y'imyuga
kuko niho kazoza k'igihugu kari. Murakoze. Hariho ibikorwa biriko birakorwa byinshi cyane cyane bijanye n'abajya badufasha canke biba vyerekeye amadeni leta iba yarafashe hanze bigatuma abantu binjiza ibintu bituma abajya amabarabara kogwa hari ibikorwa nyamukuru vya leta biriko birakorwa. Aha rero cyane cyane icyo nosigurira umumenyesha makuru nuko bajya abantu bitwa ngo namashirahamwe yigenga hari gihe nabo nyene bibagora ingene iyo biharuro babibonye badasiguza neza. Ziya miliyaridi 18 ni miliyaridi 18 ziba zijanye na rya tegeko riha uburusho abagwizatunga babazanye imitahe yabo i Burundi. Mugabo murajya amafaranga yandi mbaba babonamwo renga miliyaridi 100 harimwo amafaranga aba yarekuriwe amambasade amashirahamwe ajya yandi bita mawenje ajya yo hanze. Abo bantu bose barinjiza ibintu nta makori baheza ngo bariye. Ivyo bintu rero ntweza ngo bihagarike. Izi miliyaridi 18 ziba zijanye n'irya tegeko riha uburusho abagwizatunga babazanye imitahe yabo i Burundi. Ajya yandi rero yandi hari hajya amasezerano y'Ivyene ntaco ufise yakora ko nka leta birinjira kandi tereza kubireka bikinjira atamakori birisha. Rero nibaza yuko cyane cyane nitworaba igitigiri ukirabira mu kibi ahubwo cyane cyane bavyerekana yuko hari ibikorwa byinshi bariko birakorwa na leta n'abayifasha. Murakoze. Jewe nitwa Ntajaja Terence abantu munganizi w'umushikiranganje byo hagati mu gihugu inyigizo gukunda igihugu n'iterambere ry'abene gihugu. Ayo masoko n'ivyo yarasanuwe kandi mu bisanzwe kiringo cari caterekanye kugira ngo abayakoreramwo nayo bayasubiyemwo gisa n'icarenze. Ibyo byashitse kuri byavuye gukora nabi canke kumvo mbi nk'uko mubizi murazi yuko amasoko muri rusange habaye amasanganya yo gusha n'ibintu yatewe n'imirimo. Muri twara shasha rero mu gutunganya ibibanza kugira basubizemo bajya abantu bayakoreramwo harimo gutunganya mu buryo bushasha gusiga amayira y'ingene habaye isanganya hashobora gutabagwa hakiri kare. Harimo kandi kugira ngo najya bubaka mu bibanza batazokoresha ibiti batenda gukoresha ivyuma. Ijana ryo igisagara ca Bujumbura caciye gikorana n'amashirahamwe ashobora gufasha kubifuza kubaka mu bibanza baronse kugira ngo bariye hanyuma bafashe gukora ivyo bibanza bakoresheje ivyuma ariko atari ibiti. Hakabamo kandi nuko ibiti by'ibibanza vyagabanutse kubera gusiga ayo mayira ya kizimyamoto canke izindi modoka ziza gufasha no gusigaza hubakwa inyubako zimwe zishingura ifungwa zishobora gupfa mu gisagira ahantu hakanye. Bashasanga rero urutonde rwo basubira mu masoko n'urutonde rw'ibibanza kwitangana no kuvuga ibibanza ibiki. Hacaba gusubiramo ku bibanza bimwe bimwe aho bishoboka kubigabanya uburinganire kugira ngo bagerageze kurosa abatari bake ivyo bibanza kugira ngo n'indogo igabanuke. Muri iyo ntumbero rero ku masoko ashika hafi nk'atatu bisa n'ivyarangiye mwisi bikicana muzokumva ariko barasubiza muri ayo masoko ahandi biracakorwa. Nico gituma twagomba kumenyesha abadanza mu gisagara ca Bujumbura kuramaya basaba kwihangana kugira ngo ibintu byose bikorwe mu rutonde ntihagire icoronekara ntizosubire kwibuka kuyora twasheshe nk'uko vyama vyabaye n'iciro catumye ikiringo kiba nk'ikirenga ariko nta musi w'ishibere kuko n'abari bariko baradandaza ariko vuba cane vyose bigenda neza. Murakoze. Perezida wa Repubulika igihe haba ubwicanyi bwo guhagarika yarashizeho mu kuba amatohoza ugizwe n'abacamanza batatu. Hari itariki 15 z'ukwezi kwa Rusama abahaye ico kiringo ni ukuvuga ko caherana n'itariki 15 z'ukwezi kwa Ruheshi. Ico kiringo naco kiba camaze kurengako ariko nivyo utwara umugwi yaramwandikiye amusaba araje amatohoza yarageze ko yomwongera ikiringo c'indwi zibiri naco kikaba kizohera itariki 22 z'ukwezi turimo. Kimaze guhera niho bazotanga icegeranyo ariko no munsi turiko turavuga parke yo mu Cibitoke
iriko yajanye abamaze gufatwa muri iyo dosiye 6 imbere y'umucamanza kugira yige ko babandanya bafunzwe canke babandanya bidegenje. Byageze gutyo kubera umushikizamanza afise umwanya atarengana afise umuntu afunzwe. Ico gihe kigeze cyo gutanga icegeranyo tuzobashikiriza ivyavuye muri aya matohoza, niho umutwe camumenya uko irya dosiyo imeze. Ntitwavyibagiye turabizirikana kubera yuko umuguje w'amatohoza yasavye ikiringo kugira muri ico kiringo izoba yahejeje gutohoza. Murakoze. Baje bati hari abantu baguze amaparasera ahantu bita Ikarama muri zone Nyambuye. Iyo ngingo nivyo yarafashwe bivuye igihe hari hateye umwuzurira hariya mu Gatunguru. Barasaba ko abariko bararangura ibikorwa hariya hejuru, no kuvuga bajya bakuraho amabuye, ivu ryo kubaka n'ibyo bita carrière. Barabasaba ko boba barabangira kugira ngo ayo mazi ntasubire gutera abari mu Gatunguru canke bari muri ajya makati yo hasi. Abo bantu rero bafise ayo maparcelle no basaba ko leta ibabwiye ati nimubangire, nibe barabangira. Ingingo yindi ni yaba leta izofata intumbero ibabwire neza uko bizogenda. Murakoze. Afise uburenganzira bwo kuja kubaka muri iyo parcelle yawe yaguze ajya muri site ya Karama, canke hari abavuga bati boba bagomba kuhafatanya nahajya hari kibanza c'umukuru w'igihugu kugira ngo kumbure usange hagiye muri arya matongo bari bavuze amahegitari agera ku 200 byoba biri muri uwo mugambi kugira ngo bafatanye. Nico gituma navuze ko baba barabangira. Iyo ngingo babwiye ati nimubangire, nibabangire, nibihangane. Rero leta izobabwira ibizokurikira. Ibibazo byabajijwe cyane cyane n'abanyagihugu, yego cyane imanza zidashirwa mu ngiro. Hari duhere kuri Juma wo mu Cibitoke yavuze ibyerekeye urubanza yavuze yuko basabye n'umuntu mukuru w'igihugu akabasaba yuko kwandikira umushikiranganji, barasaba n'umubona ariko gushika no bunye ngo ntibarigera bakigwa. Yego cyane umunyagihugu yanavuze ko urubanza yaburanye na leta atariko ishyirwa mu ngiro ryago biragorana. Yavuze ko haheze n'amezi 3 mbere yandikiye umushikiranganji. Rero birashoboka yuko koko umuntu rubanza rwe rwa warashyize imbere akanatsinda leta, kandi nivyo bashobora gushika. Leta yabona imanza zitandukanye, birashobora gushika leta ikarushwa, kandi twebwe turazi ko leta imaze no kwemera ko imanza nyinshi naho atari nyinshi itsindwa, imanza zishitse ikarushwamo zishirwa mu ngiro, kuko ni kubahiriza amategeko. Leta rero niyo ikubahiriza amategeko ariyo ya mbere yashiraho ikanayatoza, rero irashobora kurikiza nayo nyene. Birashobora gushika no baza kwa acitse tukanamushira rero kagira ati nivyo mu ngiro n'ingorane ngo natwebwe kandi twabishikiye. Rero niba kimushikangana kwaheza amezi 3 ntitwovuga ko ikiringo cyataba cyane kurongisha. Bashobora gusanga rero dosiye kare umuntu abatohoza ko neza nyine baza kwacitse nyine gukurikizwa. Birashobora gusanga ari banze kugoye no gukurikiza mugabo bisaba ko baza kuraba neza ivyo ari byo, kubera ko turashobora kumenya amadosiye yose aravuga nitwa tutayizi iyo ariyo. Icyo twamusaba nuko uno munsi yo kwitura umukuru wa sentare y'intango amwegereye. Niko rubanza rwerekeye amatongo aho iba yabanye na leta. Dusanzwe turi mwisekeza yo kwikiza imanza mu ntara 5 muri kino gihe, rikaza rikurikira iryabaye mu makwezi. Izo ntara 5 intara y'Ibitoke irimo, intara ya Bubanza irimo, Karusi, Ruyigi, Cankuzo, bagashira ko n'intara gashaka amasentare ya makuru asoma imanza yagitirana Bujumbura ku madosiye afise muri izo ntara 5 aje kutondagura. Rero atwitira umugabo wa sentare amubwira ati nyabona nifasha urubanza rwe mu ngiro. Niyo bitakunda araza jewe nyene nk'umugenzi mukuru w'ubutungane byonjejwe n'izo birimo, aza yitwe ku munsi wa kabiri muri mu biro 32 aze ambiyo dosiye yiwe twikwikirane azoba hano sinyisho. Hari ikindi kibazo
nico nyine cyane ico kibazo kindi cyavuye ari indora mu Cibitoke naco nyine n'urubanza rwase gushirwa mu rwatevye gushirwa mu ngiro tihabuze iki mu gihe abo twaguranye itongo bananye bayikorera ego cyane n'uyu munyagihugu rero nenda musumenga no Bukiranyana urashobora ko numvise na indora muri Bukiranyana rero urubanza nawe nyene nimba rwarakizi impanuro manini yo mayo wundi iryo sekeza turimo zuma amezi 5 dufise amadosiye menshi ari muri zo ntazi navuze ashika 6,351 ziri ku ngero zitandukanye zisaba gukurikizwa zisaba kuburanishwa zisaba ko amasentare makuru asubira amaze zimwe zitwa kutate ziyunguza zigakora gushika mu matongo hari amatati mu zindi ntara zidasanzwemo ibiro ayo madosiye rero yose mu mezi 5 z'uko yaheze kandi ibi abacamanza bose y'ukibi barabizi n'uyu rero twamusaba yuko byagashyikiye mu kwase nta intango yegereye n'yatanga inyishu nawe nyine twamari kari gusumutunganiza. Murakoze, nitwa Emerance Nirera nkabamvugira ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije. Nagomba nibutse ubwa mbere na mbere ku itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganje ubwo bushikiranganje kwegerekezo rya 13 ku kwezi kwa gatandatu 2018 yarashikirije neza ko ingingo zose zari zafashwe zabuza uruja n'uruza rw'ibitungwa bito bito urudandazo cyangwa kuzifungura mu gihugu byarangiranye n'iryo tariki, ariko acaravuga ati duhamagarira aborozi bakoranye n'abaganga b'ibitungwa n'abajeje intwaro ko boguma barikanuye mu kuguma baravye ivyo bitungwa bakurikiranye neza amagara yavyo. Akavuga ati mu gihe hogira ikimenyetso gishasha kiboneka kijanye n'akaranda k'imene ko boca babishikiriza vuba, ariko uyu mworozi yabivuze neza. Yavuze ati tubona zigwara zigaca ziva, ariko ntiyavuze yuko zerekana ikimenyetso na kimwe ku ngwara y'akaranda yari irangiye mu mezi ahetse. Aha rero icambere ni kumushimira kuko yarumvirije akamo yatewe n'umushikiranganje, tugaca dusaba n'abandi borozi bo mu zindi ntara ko baguma barikanuye, ariko tugasaba yuko umwumvirije nyene yavuze womenga zapfuye kubera ubwo rucanco, ariko mu bushikiranganje igikorwa gica gikorwa ko tumushimira ko yashikirije ayo makenga. Abajejwe amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje ari gisata gihari bazoca bihuta gushika kuri iyo miryango ifise ivyo bitungwa bigwaye nk'uko babikoze ku karanda k'imene, bakabanguka bakaja gufata amaraso y'ivyo bitungwa bakagenda gupima. N'ubu bazoca bahashika bagende bapime ivyo bitungwa, bagende bapima ayo maraso barabe, hama ingwara niyamenyekana nk'uko vyamenyekanye bazoheza batange intumbero ikurikirwa ari imiti canke izindi ngingo zizoca zifatwa. Murakoze. Mubajije ikibazo abarundi bose uyu munsi bahanze amaso, murazi yuko ibi by'ubutare buhari, ariko urugero buriko buracukugwako si bya bintu uvuga uti twaba twaratanguye by'ukuri gucukura ubutare bwose bukwiye. Rero twibaza kwiga gisata mu myaka iri imbere igiye kuza aricyo gisata kizosigara giha amafaranga menshi leta, wanashaka gigahindura n'isura y'igihugu. Ivyo rero biravye no muri wa mugambi mukuru bita mu Gifaransa Plan National de Développement uri kurategurwa uzoshikirizwa leta mu misiza n'abarundi bose, birerekana neza yuko muri ico gisata hazovamo amafaranga menshi azotuma hindura ishusho y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu munsi rero amafaranga ariyo aracari make, uravye mu itegeko rigenga amafaranga ya leta uyu munsi muri ico gisata dufata yuko tuzokuramwo imiliyaridi 8, ariko rero nitwakurayo menshi gusumba bizoba ari sawa, ariko twibaza ko ari gisata kizogenda kiraduha amafaranga menshi mu myaka igiye gukurikira. Murakoze.
Ego murakoze cyane umwanya wari wagenewe kino kiganiro ukaba urangiye reka turangize dushimira muri mwese mwariko mwitega yombi dushimire cyane cyane abavugizi b'inzego z'igihugu bari bashyize ngaho kugira ngo baremeshe kino kiganiro nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu turabashimiye natwe turabashimiye mwakoze neza cyane turashimiye kandi umuvugizi wa leta Filipo Nzobonariba turasubiye kubakengurukira kandi turabakengurukira cyane abamisha makuru cyane cyane bene igihugu bagira ibibazo by'itaka by'itomo yego umufasoni Agnes Bagincenge nawe turabashimiye turashimiye namwe mwese bavugizi b'inzego zitandukanye mwariga kugira ngo mwishyure ibintu bibazo turashimiye inyishu mwagiye muratanga murabona bose ntibabajijwe kubera kumbure yuko atabibazo byari bihari hariho birakumbure ibibazo bisumba ibindi abamenyeshamakuru bashimye kubanza gushimikirako hariho kumbure n'abandi atabibazo byinshi bihari mu bushyiranganji bwabo kuko ku munsi baba batanga akanya umumenyeshamakuru abikoze ko bakageza bagatanga inyishu shimire na bagenzi bacu b'abamenyeshamakuru bagerageje gukurikiza intumbero twari twihaye dushimire abahinga b'ibyuma batumye amajwi ashikira uburundi bwose naho nyine hari polisi akanenge gatonya mu bijyanye na za telefone ariko kumva ibyuma n'ibijyanye no twamaze kuvuga dushimire bose bari bafata amasanamu kugira ngo bumve abatashoboye gukurikirana kino kiganiro kuri radiyo baze kuzoshobora kubikurikirana kuri televiziyo twese hamwe kuno dukoraniye hano ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi intara yatwakiriye neza tukaba tubashimiye